Mbega wari uzi ko hari abakobwa bakuze mu myaka ariko bataraba abagore nyakuri, kandi ko hari abakobwa bakiri ariko bamaze kugira imico n'ubwenge bw'umugore? Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bitanu bikomakomeye bitandukanya umukobwa n'umugore. Guma hano kugeza ku mpera y'iki kiganiro kugira umenye aho uri kandi n'aho wokwiteza imbere. Bavukanye namwe bakunzi ba Kivora Media, ndabaramukije mwese. Uyu munsi tugiye kuganira ku ciyumviro gikunda gutera impari hagati y'abantu benshi. Hari abibaza bati mbega umukobwa n'umugore si ikintu kimwe? Mu by'ukuri siko biri. Kuba umuntu ari igitsina gore ntibisigura ko yabaye umugore nyakuri. Umugore nyakuri agaragarira mu byiyumviro, mu ngendo, mu buryo afata ingingo no mu buryo yitwara imbere y'ibibazo. Nimba uri umukobwa, iki kiganiro kiragufasha kwisuzuma no kwiteza imbere. Nimba uri umusore naho, kiragufasha gutahura ubwoko bw'umuntu wo kubaka nawe kazoza. Niwaba ukunda ibiganiro nk'ibi, ntiwibagire gukanda like, subscribe no gusangiza abandi. Jewe ndi Venus, reka dutangire. Icya mbere, umukobwa akurikira amarangamutima, ariko umugore agakurikira ubwenge. Iki ni ikintu cya mbere gitandukanya umukobwa n'umugore. Umukobwa akurikira amarangamutima, ariko umugore yamakurikira ubwenge. Ikintu cya mbere gitandukanya umukobwa n'umugore ni uburyo bafata ingingo. Akenshi umukobwa afata ingingo yisunze amarangamutima yiwe. Iyo yashavuye arashavura cyane, iyo yishimye aranezerwa cyane, iyo ababaye arashobora gufata ingingo atiyumviriye neza. Nk'akarorero, iyo habaye ukudahuza n'umukunzi wiwe, umukobwa ashobora guca afata ingingo yo gutandukana atabanze kwiyumvira, ariko umugore arabanza gutuza, agasuzuma ikibazo, akaraba igiteza ikibazo n'icotuma gitungana. Umugore kandi arazi ko amarangamutima ahindagurika, ariko ubwenge buguma buyobora. Mu buzima umuntu ashobora gutsinda kubera ko yamenye kugenzura amarangamutima yiwe. Nta rugo rwubaka n'ishavu, nta migenderanire irama yubakwa no kwihutira gufata ingingo. Nicyo gituma umugore nyakuri amenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guhora. Icya kabiri, umukobwa akunda kwakira, umugore akunda kubaka. Ikintu cya kabiri ni uburyo babona ubuzima. Abakobwa benshi bibanda ku byo bahabwa. Bashobora kwama bibaza bati azompa iki, azongurira iki, azonjana aha. Ariko umugore nyakuri yibaza ati twokubaka iki, twokwiteza imbere gute ubuzima bwacu, noshigikira gute uwo turi kumwe. Ibyo ntibisigura ko umugore adakunda kwakira impano, oya, ariko azi ko urukundo nyarwo rudashingiye ku bintu gusa. Umugore arubaka urugo, arubaka amahoro, arubaka imigenderanire, arubaka ejo hazaza. Abantu benshi batsindwa mu rukundo kuko baba bashaka gusa icyo bokuramwo aho kurondera icyo bokongeramwo. Icya gatatu, umukobwa akunda kugaragara neza, umugore agakunda agaciro. Ikintu cya gatatu ni uburyo babona ubwiza. Umukobwa ashobora gushira ingufu nyinshi cyane ku kuntu asa inyuma, ashaka gushimwa n'abantu bose, ashaka kwemerwa n'abandi. Ariko umugore we arazi ko ubwiza bwo hanze ari bwiza, ariko ni ubwiza bwo mu mutima nibwo buramba. Umugore yubaka icyizere ciwe ku ngeso nziza, ku bwenge, no kuba umuntu afise agaciro. Iyo umuntu yubakiye ubuzima bwiwe ku kuntu abandi bamubona, aba ashobora guhungabanwa igihe icyo ari cyo cyose. Abantu bahinduye ibyiyumviro cyangwa uko bamubwira bamubonye. Ariko iyo umuntu yubakiye ubuzima ku gaciro kiwe, aguma ahagaze naho hobaho ingorane zingana gute. Umugore nyakuri rero arazi ko ubwiza bushobora gukwega abantu, ariko imico myiza ariyo ituma
bamuguma hagufi. Ikintu ca kane, umukobwa ahunga inshingano, ariko umugore nawe agahita azakira akazigumya. Iki kintu ca kane ni uburyo babona inshingano. Akenshi umukobwa ashaka ubuzima bworoshe, iyo ibintu bikomeye bije ashobora guhunga canke kwihebura akabona ko kabaye, ariko umugore arazi ko ubuzima bugizwe n'inshingano, arazi ko kugira urugo rwiza bisaba ibikorwa, arazi ko kurera abana bisaba ukwihangana, arazi kandi ko gutsinda bisaba ibikorwa. Nta muntu akura atemeye inshingano. Abagore benshi bubahwa muri sosiyete si uko ari beza gusa, ahubwo ni uko bemeye kwikorera imitwaro no gukorera abandi. Iyo umuntu yatanguye kwakira inshingano aho kwiruka, aba atanguye urugendo rwo kuba umuntu akomeye. Icya gatanu, umukobwa yibanda ku munezero w'aka kanya gatoya, ariko umugore akibanda kuri kazoza kiwe. Ikintu cya gatanu kandi gihambaye gitandukanye umukobwa n'umugore ni uburyo babona kazoza. Umukobwa ashobora gufata ingingo zihuta, umunezero w'ako kanya gusa, ariko umugore yibaza ico izo ngingo zizomugezako mu mwaka umwe, imyaka 5 canke imyaka 10 iri imbere. Umugore araziganya, arategura, ariga, arakora, arubaka imigenderanire myiza. Arazi ko ejo hazaza hubakwa n'ibyo umuntu akora uyu munsi. Nta ntsinzi iza ku mpanuka, nta rugo rwiza rwubakwa ku mpanuka, nta buzima bwiza buza ku mpanuka. Kandi abantu benshi batsinda ni ababasha guheba ibyo bashimisha aka kanya gatoya kugira bubake ikintu kiramba. Bavukanye, twabonye tugeze kubona ibintu 5 bitandukanya umukobwa n'umugore. Icya mbere, umugore ayoborwa n'ubwenge aho kuyoborwa n'amarangamutima. Icya kabiri, yubaka aho kwama arondera kwakira gusa. Icya gatatu, yitaho agaciro kuruta ukugaragara gusa. Icya kane naho, yakira inshingano aho kuzihunga. Icya gatanu arico cya nyuma, yubaka kazoza aho kwibanda ku munezero w'akanya gatoya. Ntituvuga ibi kugira dushire umuntu hasi, tubivuga kugira twese twige kandi twiteze imbere. Nimba iki kiganiro cyagufashije, andika muri commentaire ico wiyumvira kuri iki ciyumviro. Ntimwibagire gukanda like, subscribe no gusangiza abandi. Jewe ndi Venusta wa Kivora Media, murakoze kandi Imana ibahezagire.